nimwumve ijambo ry'Uhoraho yemwe abo yaremye. Erega Uhoraho afitaniye imiburano n'abenegihugu, ko atakuyoboka kuri mu gihugu canke imbabazi canke kumenya Imana. Nta kindi kiriho atari ukurahira no kubesha no kwica no kwiba no gusambana no kumena amazu n'amaraso ahogwa ayandi. Yemwe bantu banje, nabakoreye iki canke n'abagoje iki? Nimukimbarire. Abantu banje baranduwe no kutagira ubwenge. Wewe ko wataye ubwenge, nuko nanje nzoguta. Ntuzoba ukiba umuherezi wanje, ko wibagiye ivyagezwe vyanje. Imana yawe nanje nzokwibagira abana bawe. Muboroge mwabungere, murire mwitembagaze mu minyota, yemwe bakizigenza mu mukubu, kuko igihe cyo kubagwa kwanyu gishitse bose. Nzobasavya mukoroke nk'ikarabo riteye igomwe. Abungere bazobona inzira yo guhunga, canke bakizigenza mu mukuku ngo babone ingene bacika. Umva ijwi ryo kurira kw'abungere niryo ukuboroga kwa bakizigenza mu mukuku. Uko Uhoraho yakomvoje ubwatsi bwazo, impongore zari amahoro zisigaye zumaniwe kubw'uburake bw'inkazi bw'Uhoraho. Yahevye ahiwe nk'uko intambwe iheba ikibundo cayo, kuko igihugu cabo gihindutse akajoreza kubw'uburake bw'inkota itwaza igitugu no kubw'uburake bwiwe bw'inkazi. Uhoraho afitaniye imiburano na twebwe abantu yaremye, kuko nta kintu na kimwe atadukoreye ataduhaye. Nta kintu umwana w'umuntu yoyagiriza kwitanga ukoreye. Yaduhaye ibidutunga, iduha vyose ataco yisigarije. Yaduhaye umwana wayikunda, Yesu Kristo waducungure. Yemeye guheba ubuzima bwiwe kubwa twebwe abantu araducungura. Yasheshe amaraso yiwe ku musaraba kugira dukire ivyaha. Yikoreye ibicumuro vyacu abigira ivyiwe kubw'urukundo adukunda. Uhoraho arababajwe n'ivy'abantu dukora, kuko nta kintu ataduhaye nta n'ico atadukoreye. Ni naco gituma agiye kwimarisha vuba ku banyavyaha banse kwihana. Ni naco gituma agiye kwimarisha vuba ku bantu bakereye amaraso ya Yesu. Uzoronka wisiguza umwana w'umuntu imbere y'Imana. Ubutumwa bwiza bwaravuzwe warabwumvise, nta na kimwe utamenye. Ciza waramenye ko ari ciza, n'icaha waramenye ko ari icaha. Naho ubikora wihishije winyegeje amaso y'abantu, Uhoraho we arakubona arakuraba arakuraba. Ivyo urabikora winyegeje kibaza ko atakubona, ariko azoguhana zobiguhanira vyose uko biri.
nta kintu anyegejwe, nta n'icyo atabona, byose arabibona. Uhoraho arababajwe n'iby'abantu dukora, kuko nta kintu ataduhaye, nta n'icyo atadukoreye. Ni nacyo gituma ngiye kwimarisha ku banyabyaha banse kwihana. Ni nacyo gituma ngiye kwimarisha ku bantu bakereye amaraso ya Yesu. Abantu benshi baratamaraye, abantu benshi bibereye uko, abandi nabo basuzugura Imana kubw'ivyubahiro bafise. Abo yari yakuye ku cavu bayikorere, uyu musi bahimvye baribagira iyo bakuye. Abo yari igikorwa cabo uyu musi bariko barayituka. Abo yari yahamagaye ngo bayikorere uyu musi bayitaye. Uyu musi ntibabimenye yuko Uhoraho agiye kwisidukira, waraje adatevye kuraba ivyo yabahaye. Uhoraho Imana nguyaraje guhemba no guhana. Uhoraho Imana nguwarisidukiye kuraba uko bimeze, yumvise amarira n'amaborogo by'abo yaremye. Abo yari yabaragije, abo mwataye araje kwirabira. Azananye umujinya, azananye uburake, azananye ishavu, kuko mwaheze igikorwa ciwe nishinga kuba abamaraya. Uhoraho araje kuraba, araje byose, araje mwihurire, araje adatevye, araje kumubona, araje